ndabahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Abakristu ba hano mu Burundi bo muri Eklezia Katolika bifatanije n'abakristu bo kwisi yose bahimbaje umunsi mukuru wo kwiyurizwa rya Bikira Mariya mwijuru. Nayo abenegihugu bo kumugoboka kuri Mutangaside barashimira intwaro kwigikorwa ciza bariko barakora mu kunga ibibomoka vyari vyibonekeje vyononye ibintu vyinshi muri iyo quartier. Rika ndabaye ikaze mu kanya nidonido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kandi mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Abakristu bo muri Eklezia Katolika hano mu Burundi bifadikanije nabo kwisi yose guhimbaza umunsi mukuru w'iyurizwa rya Bikira Mariya mwijuru. Umupatiri yashikirije inkuka ya misa ku kirimba ca Bikira Mariya hano mu gisagara ca Bujumbura, yamenyesheje ko umuvyeyi Bikira Mariya abafasha mu kubasabira. Ni nkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Assomption, umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya umuvyeyi wa Yezu Kristu. Abakristu isinzi bari bitabiriye imisa ku kirimba ca Bikira Mariya ku musozi Gikungu. Umusaserdoti yarongoye ico gisabisho, Longe Ntiranyibagira, yasavye abakristu kwama bitura Bikira Mariya ko ariwe adukandira kuri Yezu. Kazoza kacu rero kari mu minwe y'umukenyezi, duhiriwe duhishije uwo mukenyezi ni Bikira Mariya, abasigaye bose baza bamwisunga. Kazoza kacu kari mu minwe ya Bikira Mariya, tumukomera amashi. Turahiriwe rero, umuvyeyi wacu ari mwijuru, ahangamye mwijuru. Ubu turashobora gusaba ivyo dushatse vyose mwijuru kandi tukabironka. Ntihagire utinya gusaba ikintu na kimwe, kuko uwo tubisaba, uwo ducisha ko mu kubisaba ari mwijuru kandi arumvigwa cyane. Ntihagire rero uhava azindwa ngo atinye gusaba icyo ari cyo cyose Bikira Mariya n'umukandizi kandi ashoboye. Bamwe mu bakristu bari ngaho baratubwira ico uwo munsi usigura kuri bo. Umunsi mukuru cyane twahariye umuvyeyi wacu Bikira Mariya, twamuhawe igihe Yezu yari ku musaraba, yabwira Yohana ati nguyu nyoko wawe. Kabarira Mariya amwereka Yohani nawe ati nguyu umuhungu wawe. Ndaryohewe cyane kubera umuvyeyi wanje Bikira Mariya yandeze ambera akarorero nisunga muri vyose. Ni umuvyeyi mwiza, ndashinga intahe ko muri vyinshi iyo ndiko ndasenga nkamwambaza nkamucako vyinshi ngenda nishuka nkabona inyishu. Uwo munsi mukuru ukaba wahuriranye na yubile y'imyaka 125 inkuru nziza imenyeshejwe hano mu Burundi. Tubandanya n'amakuru yacu. Abenegihugu bo kumugoboka muri quartier Mutangaside hano mu gisagara ca Bujumbura barashimira intwaro ku gikorwa ciza bariko barakora mu kubaka ikibomoka cari carabononeye ibintu bitari bikini. Muri mugenzi wacu Gilles Verne Nakima. Abanyagihugu bo kumugoboka ya mbere bariruhutsa kuko ikimanga cari kibabangamiye kiriko kirubakwa. Bavuganye n'imbonesha kuri yanyu BTV barashima cyane ico kimanga cari kimaze kubahomvya bitari bike. Kuri ngaha aha mubona hoho ikinogo ngira ndibaza ngira murakibona ukuntu bariko baragikora. Aha kera hari hamazu, narabonye amazu atari make yari ngaha, ariko benshi baragiye kubera igihomoka kiriko kirabatwara. Kandi tugashimira n'abenegihugu bakuru bagiye babigiyemwo kugira baze kudukorera ngaha. N'ahandi ngaha twese aha kumugoboka wacu twohavuye twese tukahagenda. Twebwe mu bisanzwe tuvyakira neza kuko cyari kibazo nkoramutima muri quartier yacu no ku magara yacu. Turabona cyari kibazo kitoroshe kutagira aho duca, ibihombo kabidusagirije bidusugereje umva cyari kibazo. Ubwo turashima kw'intambwe leta yo kutugarukiraho yadukorere, dukwi turabishima cyane. Mu bisanzwe nta ruka dufise duca ngaha muri quartier yacu, tubara dufise niri rimwe. Mu bisanzwe ikintu gikomeye cyane muri quartier yacu twungutse kuko tugiye kurangaho duce mwibarabara. Ivuriro ryacu rigiye gukingirwa ubu
byagira bibomoke, no twavuza abana niho natwe twakwivuza. Musange tungutse ikintu ciza cyane. Turashimira leta vira ku gihugu kiradukorera nakigoroka dasanzwe. Bagasaba ko kubakwa n'ingoga kugira imvura niyatasura ntizovyonone. Kuri bakomeza ibikorwa biratora ko imvura yotasura. Iki kihoma kacaheze turankana duca tugasaba kugwa abana dusaba mu mamanga. Imiduga ironka kunitaha mu mihana yabo ataruja n'uza kurengana nko gwahora kuva kare. Twosaba ko bokora banyarutsa bagakora nyene ibikorwa vyabo ko twegwa bene gihugu turi ku ruhande ntabyo tuzi kuko nibo babizi ibikorwa bariko barakora n'igihe bazobihereza. Twosaba bakore nigoga kugira imvura izoza isanga aho bagejeje itazobabuza kwizobabuza ibikorwa. Ikimanga cyari kibangamiye ishure rya Ekufa Mutangasi cyo cyatanguye gukorwa ibikorwa byaco bikaba bisa n'ibiriko birarangiza. Tubandanya n'amakuru yacu, abarundi barakwiye guhindura ingendo bakaza barakoresha amahera mu bintu bikenewe, hakugura inzoga ataduharage, bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom. Je nosaba ko abarundi bugabanya ico no kwita trade-off umurindi wo kubaho. Urabona abagabo n'abafasoni twebwe barundi turakunda mu kabare cyane, tugabanye ya matelefoni twariko turavuga tugabanye, kuko jewe sindabibona batanga ikori ni ngombwa ko niyo riza kubaka twako turavuga n'amahora n'ibindi, mugabo tugabanye ingene tubaho. None kuja mu kabare ukafungura ama brochette 2-3 amacupa ngahe, mugabo muhira ataco washize wewe wumva ivyo bintu erega naho utazoza naho uzoja ivyo utagurishije inzoga uzakubigura ibiharage, kandi navyo nibatanga ikori ntuvyibagire. Leta mu bisanzwe leta irafise ivyo no kwita ubuhinga bwo guhindura amakori n'amatagisi. Ubwa mbere nuko bagira ico bita élargissement de l'assiette fiscale, no kuvuga barugerageza gutoza ahantu henshi hashoboka canke bakaduza ibintu basanzwe bafise. Leta ringene bikora kenshi iduza kubisanzwe bihari nivyo iduza kandi bikonsomwa n'abantu benshi. Nico gituma je nsaba abarundi yuko bogabanya ingene basanzwe babayeho. Ivyo ni biraba abarundi, mugabo na leta nyambi igomba ko mu vy'ukuri iki kibazo turimo tukivamo nifate amafaranga. Narumvise ko mukuru yavuze yuko bazogira revision budgetaire, turabasavye ntibarindire no mu 12 oya kweri babigire mu maguru mashasha, ahubwo bagire revision. Umukuru uko yabivuze amafaranga tubone ko amafaranga ariko aratozwa na Obel agiye mu bizotuma mwakuza tugwiza umwimbu, no kuvuga umwimbu tubona ko waduze. Mugabe ibintu byo kondera kuba kwa misi yose neza kwa leta bica bisa na vya bindi vy'umugabo yikundira mu kabare ahagomba kubaho neza magataco yinjiza, uyo nawe acaye kumusuma. Twebwe rero nitwifuza yuko tuguma tubona ikinogo kiza kuzibira ibintu byo kubaho kwa neza kwa leta kwa misi yose. Ivyo bintu naho twa turiko turaje. Amahiganwa atandukanye yabereye hano mu gihugu cy'u Burundi akagenda neza, nico catumye u Burundi buhabwa gutunganya igikombe c'isi beach volleyball. Inkuru ya mugenzi wacu Khaimo Prosper Niyonkuru. Inkino z'isi yose za volleyball zikinirwa ku musenyi zigiye kubera mu Burundi zizokwitabirwa n'abakinyi barenga 80 nkuko vyemezwa na General de Brigade de Police Serge Ntakavura arongoye urukino rwa volleyball mu Burundi. Abakinyi bose n'abakinyi bashika 86 hazokina abakinyi bazoza bose n'aburundi barimo ni 86. Ku kibazo cyo kumenya ko abakinyi n'abazoba babaherekeje bamaze kurondererwa aho bazoshikira, General de Brigade de Police Serge Ntakavura yishura ati ama reservation yarabaye, no kuvuga twarondeye amahoteli yegereye aha kugira ngo ntya déplacement ntizo tugore cyane. Bazoshikira kuri Hoka Golf niyo hotel twokwita principale, izoshikiramo officiel na une partie de joueurs, abandi bazo bari kuri club, abandi baje kuri Source d'Inire hamwe na Tigers Apartment. Burundi bukaba bwagomwe n'ishirahamwe mpuzamakungu y'urukino rwa volleyball kugira ngo bwakire inkino z'isi yose bivanye n'urukurikirane rw'amahiganwa yabereye mu Burundi, harimwo inkino z'abadashikana imyaka 19 bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko na zone 5 zagenze neza. Abahinyanyuzi badatanga indirimbo z'abaririmbyi baba bakoresheje ku gihe ni bimwe mu ntambamyi ntibibaca intege mu kazi ikabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ange Sherisa Nzeyimana. Bimwe mu biduca intege ni
kurindira umwanya munini indirimbo twiyandikiye twatangiye n'uburyo bwacu ariko kuzironka bikatugora. Namwe mu majambo avugwa n'abaririmbyi batandukanye aho bari kubashikiriza akababaro kabo ndetse n'agashavu bafitiye abahinyanyuzi b'amajwi ku guteba kubakorera indirimbo. Sinovuga ko babiduha ku mwanya kubera ntituzi ko kiri kuri twebwe abaririmbyi nuko kiri kuri bo. Mugabo sinibaza ko hari umuririmbyi ashobora kubagirirwa amahirwe yo kuronka ibintu ku mwanya. Abahinyanyuzi ico twabahamagarira ca mbere nuko bakora service mu byizigirwa kubera ikintu cyose cyo kibaye kiri mu byizigirwa gitanga produit nziza. Mugabo je nyimbanje hari abaririmbyi 15 nyemerera ko nyene kuri calendrier nzi ndabironka ivyo bikorwa ngira wa 15 nyene. Niba ari akazi kenshi baba bafise canke ibindi ariko birabagora ahubwo usanga kandi bakaba bari ku mwanya ntabwo tubashaka kugitanga ku mwanya. Ikibazo kiba gihagaze kuri bose n'impande zose, twicare ngo dutunge agatoka abandi kuko twese turi abantu. But je ndavuga nko ku ruhande rw'iwanje hari nk'indirimbo nyinshi nahevye ntakija gukora kubera yuko usanga umuhinyanyuzi mupanze napanga ugasanga ijya gahunda ntibaye nkukiba. Kandi urumva nkanje jewe nza mu Burundi fise umwanya runaka uri time sinokwegeza imbere itike y'indege kugira ngo musigare ngandi ko ndakora indirimbo. Turabe uburyo dushobora kuza turubahirizanya. Urumva niba wewe hari ibyo bashaka ko dukora kugira ngo ibikorwa byabo byacu bigende neza tukabikora, hama nabo niba dukeneye igikorwa ku mwanya basacere bagacererwa iminsi 2 ariko apana gucerera indwi 3 indwi 4 indwi 5 amezi. Hari igihe usanga urumva ukoze indirimbo unayishuhiye waje usanga igihe iguhereye already byaramaze numva niyo style bashaka gusohora yaramaze kuva kuri chat. So ndiyoza twese twokwisubiraho kugira ngo habeho kubahirizanya mu bikorwa no gufashanya kugira ngo ibikorwa byacu bandanye bitera imbere. Nubwo biruko umwe mu bahinyanyuzi twashoboye kuronka Elaste Niyubahwe benshi muzi ku izina rya Trust Beat nawe avuga ko nubwo atari ko ameze hari abahinyanyuzi babikora bagateba gutanga indirimbo. Nubesha ko atari byo kuko hari bamwe barabikora mugabo Jesse Konde siko muvanga na konti n'abantu bamaze kuza ngaha muri Iteka Records cyangwa Iteka Music nta ndirimbo babatanze nta gakondo. Abaproducer babikora baba bakoze nabi. Mbere no vuga ni abaririmbyi babanze barabe neza baze bararaba producer kuko producer amuraba mbere kandi producer n'umuntu akeneye ni nka muganga. Kwa muganga ugiyeyo umuvuga ngo je producer namutepe uramubaza kila kitu ese ni biki bikenerwa hari ukuntu nk'indiri musanga ikenewe nk'ibitari ibyo bintu babibajije cyangwa producer ntiyabikubwiye biratabikubwiye ugasanga ibitari birakenewe. Producer n'ubwira mu ndirimbo zo mu muntu bimwe ko indirimbo ni gospel ikeneye ibitari ni mwavuganira about ibitari mwarije kuri coding ibitari sasa bica bigenda guta kandi gufata undi mwanya bigatuma uteba cyangwa uje muri studio ntiwamenye producer ameze gute na niki menya ku abasane bamenye kuganira na producer uko indirimbo mugiye kuyikora si wowe nyine ayikora no kweshanja ama-idea umedite urabe neza producer wawe ameze gute ko producer neza hamwe mufate kugira muce mwubaka ikintu kimwe. Ivyo biruko mu gihe abaririmbyi benshi batuyagira ko bihora bishika aho bahamagara inzego babafashe gukebura canke guhana kugira abahinyanyuzi babatunganirize. Dusozerereye ku makuru atandukanye avuga mu gisata c'inkino twatiyakesha mugenzi wacu Jire Boris Ingabire. Umugwa Buja Queens watahukanye igikombe c'iganwa rikuru mu Burundi mu mupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme Limited Women's League waserukiye Uburundi kandi mu nkino za Sekafa Women Championship watsinze urukino rwabo rwa mbere umugwi wa Kampala Queens ibitsindo 2-1. Ibitsindo 2 vya Buja Queens bikaba byatsinzwe n'umukinyi umwe Topista Stuma. Urukino rwa mbere umugwi wa Buja Queens ukaba watsinzwe n'umugwi wa CBB FC yo muri Ethiopia ibitsindo 2-1. Belize Ininahazwe niwe agiye kuba amenyereza umugwi wa AS Interstar ubumenyereza wa kera wa La Colombe FC akasinyiye amasezerano y'umwaka umwe
yo kumenyereza uwo mugwi wa Interstar usanzwe ukunzwe hano mu gisagara ca Bujumbura. Beriza akaba abaye umupfasoni wa mbere mu mateka ya Premier League abaye umumenyereza mukuru mu mugwi ukina icicaro ca mbere, akaba asanzwe afise urusha wo kumenyereza umugwi B canke licence B mu rurimi rw'igifaransa. Umugwi wa Bumamuru Football Club watawukanye igikombe ca Premier League mu mwaka uheze maze kuba ufata urugendo bashikana mu gihugu ca Gabon, aho umuce umwe w'abakinyi wafashe urugendo kuri uno munsi, uwundi muce ukazofata urugendo ku munsi w'ejo mu gatondo igenekerezo rya 16 Myandagaro mwaka 2023. Ku munsi wa gatandatu itariki 18 Myandagaro uno mwaka umugwi Centre Sportif de Bench uzokwakira uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke. David Khaya Martin yamuka mu gihugu ca Espagne amaze kubashika mu mugwi wa Arsenal mu gihugu c'Ubwongereza mu iganwa rya English Premier League, aho aje kugatizanya avuye mu mugwi wa Brentford wo muri ico gihugu nyene mu iganwa rikuru. David Khaya akaba afite imyaka 27 n'ibiro bigera kuri 80, akaba aje mu mugwi wa Arsenal ariwe yahora umunyegoli mukuru mu mugwi wa Brentford, aho aje kuba ahasanga uwitwa Aaron Ramsdale asanzwe ari ntayegayezwa mu igori ry'umugwi wa Arsenal. Kevin De Bruyne amaze kuba agira imvune, aho umumenyereza wiwe Jose Pep Guardiola amaze kubamenyesha ko uwo mukinyi wo hagati agiye kuba ataboneka mu kibuga amezi atari make. Nino kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko ano makuru yacu, ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremo ingingo nkuru zari iziyagize. Abakristu bo mu Burundi bo muri Eklezia Gatolika bifatanije nabo kw'isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'iyurizwa rya Bikira Mariya mwijuru. Nayo abene gihugu bo kumugoboka kuri Mutangaside barashimira intwaro kubona bariko barabubakira ikibomoka cari carononye ibintu bitandukanye vyabo. Nino ngaho duciye dusozerera ano makuru yacu, ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzanje bafashije gutorokanya ano makuru, ndabifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri ya Nyumbi TV Burundi. Murakoze.